gihe leta y'u Burundi ifatikanije ni banki nkuru y'igihugu BRB bariko barahimiriza bene gihugu kubika amafaranga yabo mu mabanki canke mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kuri uwo wa gatandatu igenekerezo rya 17 ruheshi umwaka w'2023 ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana twikangure microfinance ryaruguruwe icese mu gisagara ca Bujumbura ku cicaro c'iryo shirahamwe mu ntumbero yo gufasha bene gihugu kuziganya kuguranana n'ibindi bitandukanye. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka na Albert Nduwimana yaserukiye urongoye banki nkuru y'igihugu BRB mu ijambo ryiwe akaba yasavye ko iryo shirahamwe ryobandanya kugurura ibisata n'ahandi. Duhamagariye iri shirahamwe microfinance twikangure yuko mubandaniriza aho abandi bageze kuko hari amashirahamwe menshi amaze gutera imbere muri bino bihe, amaze gutera imbere muri bino bikorwa kugira ngo namwe mufashe mushobore kugurura ibisata canke aho mukorera mu gihugu cose mu ntara zose z'igihugu kugira ngo mufashe abene gihugu aho bashobora kubika amafaranga yabo afise umutekano ukwiye ndetse bashobore no kubitura kugira ngo mushobore kubaha ingurane bitavunye. Rero nico ahanini nagomba kubasaba kandi saba n'abanywanyi banyu ndetse n'abanyamitahe banyu bari ngaha kugira ngo nabo nyene bafate iya mbere muri ubu buryo bwo gufasha. Gervais Ntirame barongoye urwego nshingwabikorwa rw'iryo shirahamwe aratubwira ivyo bamaze kurangura. Twikangure imaze gukorwa bitari bike kuko iramaze gutanga ingurane zitari bike ezike kubera igihugu zaba miliyaridi 5 z'ingurane maze gutanga, iramaze no guha akazi ku bakavuke, iramaze kandi gufasha bene igihugu kugira amadepo publique cyangwa amaversement hafi miliyaridi 10 muri make imaze gukora ko bitari bike mu bene igihugu. Intumbero dufise nuko tubandanya tworohereza bene igihugu mu kuronka amaserivisi aje na microfinance cyane yuko no munsi muri leta yacu bahamagara bene igihugu kutabika amafaranga muhira bakandika mu microfinance mu mabanki yabigenewe. Rero intumbero ya mbere nuko tubana twigisha bene igihugu tubahimiriza kubika amafaranga ku makonti babike muhira hamwe katubahimiriza bene igihugu kandi kwijukira gukoresha uburyo amafaranga batakoresha en cash cyangwa mu ntoke nk'ibituma virement cyangwa rezo check tukabahimiriza kandi gukoresha uburyo bwa finance digital bwo gukoresha amaserivisi y'abana n'amafaranga, tukabahimiriza kandi n'inyigisho no kwita mu education financière ijana kumenya gukoresha amafaranga neza. Tubamenyesha ko microfinance twikangure iri mu ntara nka zose ikagira n'ibibanza bishika kuri 33. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.